nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu murabizi ko iri jambo umuvyeyi arishimikako cane yarigize icivugo azobandanya rigufashamo nta nkeka kugira ngo Burundi izo ntambwe zose zitubuza kugendera umutima w'umuvyeyi tuzozitsinde kandi tugume twambaza Imana tubishike. Ariko uturore tubiri nashaka kugarukako kuko uravye ibihe turimo urimbura ntawona kuvyibaza. Hariho abapfunzwe uri umuvyeyi wawe ari mw'ibohero intuntu irakwica none umurundi wese ahageza arahamagariye gufasha cane uko ashobora maze kurya Yesu yabidusavye ko tworaba twobabara bari mu mabohero tugerageze tubaramire tubarabe n'ivyo mugabo kandi arico dushobora gukora kinyaruka ngo batezurirwe tugikore kubera umutima wa kivyeyi Imana yaduhaye kandi tuvomewayo. Ira kabiri impunzi umuvyeyi afise umwana agore mu gahinga kanyaga nande umwana baharara barunda aho usanga ari mu begeranijwe hamwe bararako mu dusaho mu duhema biratera agahinda. Umuvyeyi ntaco atokora ntaco adakora ngo bagaruke iwabo bamusange ku kivi bamuzamure maze bari hamwe babandanye bafashanya kubaho. None iryo jambo ry'umuvyeyi yaje hageze tugahurukira Imana mugabo kandi n'ivyo nyene icyubahiro mu gihugu cacu dusaba ngo umutima wa kivyeyi tuwugaragaze umwe wese muvyarimu ntitumubere igaba tumugambukire kandi dusaba Imana ibidushoboze umutima w'umuvyeyi w'umuvukano twame tumugaragaza.